imbeho, harakanye turi mu gihugu gikanye. Ego turi mu gihugu gikanye, turi muri saison d'hiver. Harakanye gose. Ego mugabo turagerageza tukahaba, turagerageza tukambara ego ibipira vy'imbeho, ibikoti nyene kugira dushobore kuresista imbeho yo ngaha anye. Ego mugabo harakanye, namwe ni mwirabire, nagerageje gukamera murabe ingene harera. Ndabaramukije ubu ni Mme Jo Imuhira Media. Ndaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi. Uno musi ndabazaniye amakuru mashasha muri 2025. Abantu bakunda Imuhira Media, reka mbanze ndabifurize umwaka mwiza, umwaka w'amata n'ubuki, umwaka wo guhinduka, umwaka wo gushira ibikorwa imbere, umwaka wo gukura amaboko ku mpuzu kugira twese hamwe dushira ingufu hamwe, duteze imbere igihugu cacu c'amavukiro. Nuko rero ngira ndabahe amakuru mashasha. Aha mubona meze gutya, ndiko ndaja ku kazi. Ego mugabo nihaye umwanya mutonya kugira ngo ndabashikirize amakuru mashasha muri 2025. Samedi le 4 niho communauté y'abarundi ba Alberta bahimbaza umunsi mukuru wo kwifurizanya umwaka mushasha. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo, Mme Jo murazi ko adatangwa ahantu hose habaye ikintu cerekeye umurundi aca yifatira kamera kaca yiruka inyuma yavyo kugira aze kuraba uturiko turarengana, uturiko turahaba, niko no bivuga ati reka nze kurondera amakuru abanywanyi ba Imuhira Media, ndababwira ibintu biriko birabera aho hantu, udusha mugani w'abanyarwanda byose turacishamwe tukerekana. Nuko rero naragiye ndagenda aho bariko barifurizanya umwaka mushasha, yenda nitwariye kamera. Muraza aho Mme Jo ashitse hose bariko yironderera inkuru gusa. Shitseyo nukuri muvyirabire habaye ibintu vyiza byinshi cyane. Kimwe tugishika twasanze DJ B muramuzi, no mu DJ akomeye ngaha muri Edmonton. Yipanze neza, yapanze ivyuma vyiwe vyose, yiteguye guha umuziki abarundi gushika dushitse rero MC nawe nyene ari yiteguye sana gose, ari mu MC umujene abikora neza cyane. Ego nawe nyene yari yiteguye gushikiriza ibiriko biraba vyose. Hanyuma rero nuko rero nshitseyo harabaye kuririmba Burundi bwacu.
baraturirimbiye Burundi bwacu muri Canada. Kubera iki twe tuguma turi abapatriote, tuguma twiyumvira igihugu cacu, tuguma tugisengera kandi tuguma tugishigikira, tucifuriza ivyiza. Nuko rero Burundi bwacu iravuzwa, Burundi bwacu iravuga ihejeje. Rero umukozi w'Imana afata mikro rero arasengera uwo munsi kugira byose bigende neza. Nuko rero mu nyuma harabaye ibintu byinshi bitandukanye. Harashoboye kuba intambo. Hari abana batonya ngaho baradutambiye Kirundi. Twenye nabo bana turabakurira inkofero, kandi abo bana rero igitangaje bose bavukiye muri Canada, ariko urabona ko ari abana bakunda igihugu, ari abana b'abapatriote, ari abana bafise kazoza keza nga muri Canada, kandi bakagira na kazoza keza mu gihugu cyacu c'amavukiro. Nuko rero baradukubitira umudiho, baradutambira. Abana bitwa Bahigwa Club, basha sinokubwira, barabikoze neza cyane. Haraciye rero n'abandi bantu b'abanyempano badasanzwe muri community y'abarundi. Burundi bwa kera atari Burundi bw'indesho, atari Burundi bw'amazuru, atari Burundi bw'intara. Ndashaka uwumpumuriza anyibutsa amahoro ya kera, aho abantu bwabirana bakakomanga, bakabasasira, bakabacanira, bagasusuruka, bagashira umususuru, ndetse bakana bafungurira. Mbega Burundi bwa kera, umuco utaracogora ngo uje mwico. Uburundi bwa kera, umuco utaraja mwico. Iwacu aho hambere hahise, umuco utaracafura, sokuru yagorobeza ku kirabo kugira arabane nabo bangana banama rimwe. Buhwibiriye yarihuta kuraba bitamo Mariza na Mwaka ko zatashe, maze akugarira imyugariro, akagaragariza urukundo na numa wiwe. Nkumbuye Uburundi bwa kera, nkumbuye Uburundi bwa kera, aho ikiganiro kitari ico kwicupa, ahubwo hatari ico umuryango. Umugabo akamenya ibigabitanyo vyabaye mu bana, bakamenya nyemba abana batashe cankwe basanzaye. Nkumbuye Uburundi bwa kera. Uburundi si kirere, n'umuco n'akaranga k'abene gihugu. None ubugorobeza mwibare, ukarara mwibarabara, urarana n'abahita bose.
nibaguhitana abawe bazosigara he. Reka guharara imico y'abandi utazokwandagara ngo wandavure uvuravure. Harya ngo kugira umukenyezi umwe woba ukenyutse kuko ntukenye ngo niwanyerera uzona umuti. Reka gutitura umuco. Umuco utaraja mwico, iyo umukobwa yabatanguye gusonga abe mabere bamwita umwigeme kuko cabe kizira kwigemura batarazana ingemu. None weho urigenagena ukambara iminingo waraminuje, ntiwogenda uterekanye amatako abashaka barayakubitako bagaca bayata kuko bayatitutse. Ngo wikwije ntiwobakwira, erega agafundikiye gatera amatsiko. Aho mu mahanga haguhaye guhangara abakuru ugereka akaguru ku kandi imbere y'abobaye basobukwe, none unashaka no kubasomagura. Oh mana hari abamama bari hano, abamama bari hano nukuri. Abo bamama rero baratulimbira akazehe murakibuka akabyino abantu bakera bahora bakoresha cyane cyane abamama mu kuramukanya. Ego nukuri byari biryoshe. Muraduhabo ngahaye. Ego ndabona muri ko mu kazi kakazi. Murakoze. Wisanga ya mama we tabire nkuramutse irasonya kubirika inzira y'abakunzima sangwe nagusangwe nka sangwe kirorogewe biza chungunguwe biza chungurugu chumwigeme biza uranyereka usenyera biza nanje bariho senyera biza usenye tuyagama biza ndaya mama we tabire ngusubize biza urakora ntunyagesha biza unyaga kungendera biza unyaga no babara biza notwaga no kwimuka biza nojiyo batazombona biza yo data tazoshika iyo mama tazonyumva biza ndaya mama we biza kirologewe biza iriza gusubize biza yazira kukuyagama biza Burundi dabuzima biza rakugiya korotse biza yakorotse biza sangwe kirorogowe biza sangwe nyagusangwinka biza cyane gose. Ego nuko harabaye n'udukino tw'ikirundi. Ego mama umwe yari yaduteguriye udukino tw'ikirundi arakinisha udukino. Hariyo n'abana bashoboye gutombora muri utwo dukino tw'ikirundi kugira arabe ingene abana bo ngaha bitaho. Bavyeyi bamwe bigisha ikirundi bigisha ikirundi, ahandi ho utwo dukino turabacika. Ubu rero twashatse tuvuga ibisokozo, ubuza kugitora agaronka agashimwe. Ni harimo n'imigani, uza kumva gishoboye arashira urutoke hejuru, hanyuma cishuye turamuha agashimwe. Mumva bitaryoshe. Icya mbere kiravuga ngo karadiridimba.
ego nuko rero si ivyo gusa harabaye ibintu byinshi cyane gose abarundi bari banezerewe baradufungurira turanywa turatamba turatarika mugabo utwara community nawe nyene yarashoye kuvuga ijambo rya community ijambo ryo kwifuriza umwaka mwiza abarundi ego arashobora no kuvuga muri iryo jambo ryiwe yaravuze ibitari bike aravuga ibikorwa byose ibikorwa byose bashoboye kurangura umwaka wose ego arabivuga hama ivyo batashoboye gushikako yankuraje abarundi ko bogerageza bakitanga kugira ngo bashobore gushika ku ndoto zabo ku ndoto za community nuko rero hariyo n'uwaserukiye abajene nawe nyene yatubwiye ijambo ryiza. How in Burundi they used to greet each other. The first verse they were talking about how they were welcoming each other, and they were referring to different cultural items such as cows to show endearment. And they followed by also referring to finding woods and also what they would do to chat with each other. And overall, it's just referring to family, father, children, mothers, and just and also food in order to just mean that the unified aspect of being together, and that greeting each other is not just saying hello and moving on, but taking time to see what's going on in each person's life, and also making sure we care for one another with deep care and deep understanding of our context, and also the challenges that we're going through in our personal lives, that we should not be ashamed to share the problems we're going through, but also finding the safe environment to be able to relieve our stress and also receive the support from one another. Hanyuma rero si ivyo gusa Mme Jo maratwara umunyarusaku yaciye agenda arasoboka imbere y'urongoye community acaramukubita bya bibazo byose by'amatsiko ari ibibazo bimwe abarundi bo muri Edmonton bakunda kwibaza cyane nawe yaragiye arabibaza yego muraza kwibonera bakunzi ba Imuhira Media ndabonye president wa community y'abarundi muri Alberta muri province ya Alberta ndamubonye mwe mukurikirane ari utubazo dukenya ngomba kumwibariza reka ndabaramukije president wa community ego kuba takuzi muri bande mwitwa bande kuba tanze nitwa Moyize Abanyimana n'abantu hano muri Alberta ego ukabutuye muri Alberta ego turakuzi ari we murongozi wa community y'abarundi muri province ya Alberta byifashe gute muri community muratifashe neza kuko mwabonye mwari ngaha mwese mwabonye ko ibintu byari bimeze neza abarundi baryohewe baje ari benshi turifurizanya umwaka mushasha abandi bawifurizanye mu itariki imwe cyangwa 31 ariko twe twashimye kubifurizanya kino weekend itariki 0 ego murakoze cyane murakoze ego hari utubazo twinshi tw'amatsiko nagomba kubibariza muravye muri rusangi umwaka wose ibikorwa vya community byagenze gute abarundi bitabiriye gute community ibikorwa vya community byagenze neza nkuko babibonye ego hariho byagiye biduciramo ahantu hariya ariko muri rusange ibikorwa byagenze neza twarakoze ibyo twagomba gukora kandi twizeye ko ibikorwa bizobananya no muri uyu mwaka twinjiyemwo twizeye neza ko tuzakora byinshi kurushaho uyu mwaka w'2025 ego muravye abarundi bagize community muri Alberta mubona gute bitabira akamo ka community abarundi bagize bari muri province ya Alberta cyane muri Edmonton aho dusanzwe tuzi ko ariyo biro ya community muri Edmonton abarundi bahari baritabira ibikorwa bya community
nubwo batabyitabira ku muvuduko ushimishije ariko hariho bamwe bitahuye bazi icyo bari kuko kominote ni ikintu kinini na cyane cyane muri kino gihugu dutuyemo igihugu cyemera amakominote cyane ibihugu abantu bavuye mu bihugu bitandukanye ko bitunganiriza ibyabo na cyane cyane imico n'akaranga by'igihugu bavamo rero hano natwe nuko bimeze abarundi turi ngaha turitunganiriza iby'iwacu turi kumwe turakora ibikorwa bimwe bitandukanye nko kwigisha abana ikirundi kwigisha abana inama z'ikirundi bimwe mu byo dukora mwabibonye mu kanya gaheze ego turabizi rero nk'uko ntuzenya muri Canada bavuga yuko ntuze ari igihugu mu gifaransa nuvuga intercommunautaire ni ukuvuga cyubahiriza imico n'akaranga c'amakominote atandukanye namwe none musanzwe mukorana gute n'ayandi makominote uburyo dusanzwe dukorana n'ayandi makominote turafise nk'aho duhurira turafise imbuga duhurirako n'ayandi makominote aho duhanahanira amakuru aho twunguranira ivyiyumviro n'ayandi makominote ari hano muri Edmonton rero nuko dusanzwe dukorana n'ayandi makominote ego hama kuvyerekeye igihugu c'amavukiro murabona ko twese twaje turi kominote abarundi batandukanye duhurira ngaha muri Canada kubwo gukunda igihugu c'u Burundi twese hamwe twiyumvira yuko twoba muri kominote none nkamwebwe mukorana gute n'igihugu c'amavukiro ikibazo yaba abarundi bose bari hano bakunda ko boja muri kominote vyoba yari vyiza kurushaho ariko Burundi nkuko mubizi murazi yuko guverinoma ihari umunsi ya nyakubahwa perezida general Neva murazi yuko iha ikibanza kinini diaspora natwe rero muri kominote burundeze turi bamwe muri diaspora rero mu byo dukora iyo turiko turigisha abana ikirundi tuba turiko dukora ibyo abarundi canke guverinoma y'Uburundi igomba abarundi muri rusange icyo bakeneye iyo turiko twigisha abana gutamba intambo z'ikirundi ivyo ni bimwe mu byo igihugu c'iwacu catwibarutse bigomba yuko abantu bo hanze bokora mu kwigisha abana babo imico n'akaranga by'Uburundi none muhora mubigisha ko umunsi umwe bogira ico baterereye nko mu iterambere ry'Uburundi bakazotaha iwabo bakazoterera urabona ko benshi mu Burundi barazi yuko turi ngaha tuba turiko turarahura ubumenyi hama abari mu Burundi bakaba batwizeye yuko umunsi umwe natwe muri bwa bumenyi hogira ico tubahaye ko gitoye none mwebwe muramwigisha aba bana bacu ko umunsi umwe nibakura bazogira ico baterereye mu Burundi ivyo bisanzwe kugira ico baterereye biza automatically iyo wigishije umwana ukamwigisha ikirundi ukamwigisha gutamba ukamwigisha imico y'igihugu automatically uriko uramwigisha ko ashobora gusubira inyuma akiyigisha agafasha mu iterambere ry'igihugu cyane akamenya iyo abavyeyi biwe bavuye ico bemera ico bari urumva rero ivyo ntiba bikeneye ko uriga kujana cyane ico ukeneye gukora no kumwigisha intango kuko intango niyo byose murakoze cyane ubu rero ngira ndababaza rero ibibazo byo mwirigara navyo kuko n'abanyirigara nabo nyene baraganira ivyabo bakavuga mugabo bakeneye inyishu are ibibazo byo mwirigara hariho abantu bara bavuga yuko kominote ikorera caci kominote ikorera imigambwe kominote ikorera ubwoko bumwe none nkamwebwe nka perezida wa kominote abo bantu mwobishuriki murakoze cyane muri ico kibazo abantu nabadatahura kominote cyarico kominote ntabwo ikumira umuntu aho asengera kominote ishobora gukumira umuntu bivanye n'ubwoko bwiwe kominote ntishobora gukumira bivanye n'ico ari icyo ari cyo cyose kominote twebwe specific n'iy'abarundi twebwe iy'abarundi yemera abarundi bose ndetse n'abatarabarundi abashaka kwifatikanya natwe muri bayiro y'iwacu turemera n'abandi bantu badukunze bafise ico bodufasha barashobora kuba abanyakominote b'iwacu rero twebwe ivyo
ivyo nibaza yuko ababivuga ari abo bagomba gucafuza izina ndibaza community kuko sinibaza ko hari umurundi yemera ko ava mu Burundi ashobora gucafuza bene wacu bigeze iyo hiye nkuko mwabibonye wabonye hano abari ngaha n'abava mu bwoko bwose abari ngaha n'abava mu migambwe yose nta majambo yo gucagura twigeze tuvuga nico gituma ivyo bavuga ataho bifatiye ntadoye hariyo n'abavuga ngo community ngo ni ya politique none nka biyumvira yuko community ari ya politique bobo wobaha inyishu yihe ico ni kibazo cyiza nibaza yuko nk'abavuga ivyo bafise ibindi bintu baba bagomba gushikaho ubwa mbere nka jewe sindi umupolitisiye na hamwe negamiye sindi umuCNDD-FDD sindi umu FNL sindi umu CNL nta nubwo ndi umukonservateur wa Canada nta nubwo ndi umuriberale n'umuntu wo ngaho nyene urumva rero ivyo bavuga nta shingiro bifise. Murakoze cyane Perezida, urumva yuko rero abantu mufise ibibazo byinshi Perezida wa community aragerageje kubibishura, hama turabashimiye kandi tubifuriza umwaka mwiza, amagara n'iterambere mu bikorwa byanyu no mu ndoto zanyu mwifuriza community y'abarundi. Sinzi ko hari cyane banibagiye kugira ushikirize abarundi. Icyo nabwira abarundi ni uko inzira imwe yatwebwe abarundi gutera imbere no kuja hamwe. Inzira imwe dushobora gushikana abana b'iwacu ku ndoto z'iwabo canke twika iyo twavuye, inzira imwe yonyine ishoboka nuko tuja hamwe nk'uko abandi bose babikora, nk'uko amakominoti y'abahindi abikora, nk'uko amakominoti y'abarabu abikora. Twebwe division nta namwe zidadushikana. Urabona intambara uko yadukoze, murabona bamwe bari ngaha kubera intambara yarativije kandi n'ubu division zirabandanya. Rero nohamagariye abarundi bose kwijukira ibikorwa bya community, kuza tukaja hamwe utandukane by'iwacu kuko twebwe nta tuzoshirana twebwe ubwacu nitwiremye, na cyane cyane muri kino gihugu kiremera yuko abantu bashobora kuja hamwe. Iyo mwavuye murashobora gukoresha ururimi rw'iwanyu, baratwemerera ko tuvuga ururimi rwacu, baremera yuko dutamba intambo z'iwacu, baremera ko dukora ibyo byose byemewe n'amategeko. Rero ndahamagariye abarundi bose kuza muri community bita Burundian Community of Canada Alberta Bureau. Ndabahamagariye bose kugira ngo baze twubake idemi Bensengi. Turifuza yuko abarundi benshi binjira muri community kugira ngo tuzugirize ikipi hamwe. Murakoze cyane. Ego, none nk'abantu bavuga ati turakeneye kuzoja muri community, hari abantu benshi mu bisanzwe nk'uko mwabidusiguriye, hariyo n'abantu benshi batari basanzwe bazi yuko community hari, mwobaha adresse biro itumbereye he, bo baronderera hehe? Turanagira na website uretse ko biba bikeneye ko tuyishyira ajo rimwe na rimwe aho bashobora kudusanga. Ubwa mbere ugomba kutwandikira, bashobora kutwandikira kuri Burundian Community Alberta Bureau @gmail.com. aho n'ahambere. Aha kabiri naho mushobora kudusanga, reka ndababwira address yacu ni turafise biro y'iwacu aho iri ku ijana na 49 15 Street Northwest Edmonton, aho ni muri Alberta Canada. Aho muze muzodusangaho, tuba turiyo buri weekend, niho tuba turi muri Bandredi. Uba adukeneye wese ashobora kuturondera akatubona, cyangwa ukeneye kutwakura ashobora kutwakura kuri 78 ubusa 2 ubusa 7 4 8 1. Murakoze cyane, turabashimiye Perezida. Turabashimiye namwe, murakoze. Inyishu yavyo nuko rero byari bimeze neza cyane gose. Mubikurikirane biraryoshe, muraza kubibona. Ego, hama rero tugashimira abarundi wese muri Edmonton. Karibu tuje hamwe dukore community iri strong, hama kugira tuzoshobore kuronka daboro twikomeze turi ngaha muri Alberta, nitwamara kuronka inkomezi zikwiriye muri wa mugambi umwe
nyene icubahiro yamahamagarira aba diaspora kugira nabo nyene bagaruke bafise ico baterera mu gihugu cabo. Tugende rero natwe dufise inkomezi zo kugira ico duterereye muri ca gihugu c'amavukiro. Nuko rero Imana ibahezagire mwese, muhezagirwe, n'ubu nongera kubifuriza kandi umwaka mushasha, umwaka w'iterambere, umwaka w'amahigwe.